ubu rero turashimye iyibuka y'imisa kuko dusengeye abitavye Imana, abarundikazi, ibiremwa vy'Imana nk'uko twabigize ku Ruvubu, kandi tuzobibandanya hose. Mudushigikire. Ijambo rya kabiri ni iryo kubwira abarundi bose abari ngaha n'abatashoboye kuhashika, kandi tuzi ko bashigikiye ibikorwa turimwo, ubutumwa turimwo, ko Uburundi bwacu bwifuza amahoro, bwifuza gukira, bwifuza kubohoka, bwifuza kuva mu maganya, bwifuza kuva mu kabonge, bwifuza kurira, bwifuza kugandara, bwifuza kuganduka. Ivyo ntibishoboka tugendera hejuru y'ibinogo byatawe n'abantu. Ari amahoro, ari ubumwe hagati y'abarundi bizofata imizi bihereye ku ukuri kubohora abarundi bose, kandi ukuri gufasha abarundi kunwana, bikaca bibwira abarundi bose abacijijanye imitima ko aya magufa tubona atubwira ibyabaye. N'utavyemera agerageze ntabigwanye, byarabaye. N'utavyemera ntabigwanye, byarabaye, kuko Imana niyo iriko irabitwereka. Mu mashuri haravuye abanyeshuri baricwa, mu kijandarume haravuye abajandarume baricwa, mu babikira, mu bapatiri birazwi, mu badandaza, mu bigisha, eka no mu banyagihugu basanzwe harimwo abishwe. Kwa hari ibyabaye rero, twubaha abapfuye, twubaha imiryango bavuyemwo, tubashigikire barire kuko ntibaronse umwanya wo kurira, tubumvirize ico abafaransa bise empati, kwishira mu kibanza c'abandi. Niho tuzoba turiko turubahiriza ikiremwa muntu, abaremwe n'Imana, kuko amahoro twifuza, ubumwe twifuza, abana bacu twifuza kubona baba mu mahoro, dukwiye kubabwira ukuri, tukababwira tuti byarabaye. Ese tupfukama tukigira bato, tukubahana, duhereye kubaha Imana, tukabwira abana bacu tuti nimuzokore ibyo twebwe dukuze twakoze. Kubera amacakubiri yarabaye, niyo yahekuye imiryango, kandi iyo miryango yahekuwe iri mu ntara zose, iri mu makomine yose, iri mu mitumba yose, iri mu makaritiye yose. Abapfuye bari mu bwoko bw'imiryango itandukanye.